Tugiye kuba dutegura omelette aya n'amagi atandatu. Aha ndiko ndatobora poivro ziwanje nazo ndazironga amejeje kandi ka gapiripiri kacu ndahejeje. Itomati nazo nurazironga. Iriti zacu za mbere zirashoboye kuba zisha. Nizere ko mumeze neza. Nshimye gusubira kugaruka kuri Ekaza World Vision TV mu kubashikiriza ikiganiro n'introducinze misi ibiri heze nimba atari umwe. Ikiganiro nise mu gikoni canke guteka mu buryo bugiye butandukanye, ariko ikintu ca mbere utangura kumenya menya ko freshere barazirya bazisiga. Ku bantu mwisiga amavuta bahindura biriya sivyo. Ukifungura nabi nta freshere ushobora kugira. Freshere barazirya ntibazisiga. Aka kantu urabana ukandika cyangwa ukagumize mu mutwe nuko intego yacu no kuba ugira freshere, ariko freshere ziri naturel kandi mu kirundi aravuga ati ubwiza buca mu kanwa. Ku mazina y'wanje ni Pastor Nahimana. This is World Vision TV, making sure ko amazi ukora sabone cyangwa subscribe kugira tujane. Uyu munsi yo twinjiye mu gikoni cacu, turi dimanche ariko tukatunganya ibigiye bitandukanye. Introduction aho tugiye kuba tutegura ikintu kimwe kimwe. Tugiye kuba dutegura omelette aya n'amagi atandatu, aho nababwiye ko ku mafaranga make yiwawe ushobora gufungura neza ata stress ezo kumva ati ngo ndazimbwe ngo ndagira iti ngo ndabangi baranzembye. No, ibintu byose biva kuri wewe. Ibi ni biraya by'amafiriti. Aha mu ndyo yacu taza kuba duteka n'amafiriti. Ibi biraya muri asikari by'amafiriti, specialite ku mafiriti. Mu kirundi vyitwa ibiraya bya kijumba. Ni ibiraya by'amafiriti no kuja kurongwa. Mu ndyo yacu taza kuba turya n'umuceri. Uyu n'umuceri bavuga ko ari umuceri nyene murawuzi, imiceri atandukanye, ariko n'umuceri ubayabaye ku mafaranga make gusa. Iyi ni nusu nirobo nta birenze. Hama ubu n'ubugari tuza kuba twifungura dukoza iyi ndyo yacu. N'ubugari ni nusu nirobo nta birenze. Amafaranga murayazi y'amarundi nta birenze. Hama dushikiriye iby'isosi. Hano dufise ikaroti zikeye cyane ku mafaranga make cyane. Izi ni karoti giye kuba dukoresha isosi, nazone zija mu birongwa. Hano harimo ibiraya by'amafiriti bibanza kurongwa, hakabamwo n'itomate z'amafaranga make adashika na 2000. Ni tomate za 1500 naziguze 1500. Amusosori nagiye ku isoko tutari kumwe ni 1500. Ibi nazone zija mu birongwa. Hama ibi nibiyobe biza gukora mu isosi yacu iri simple ariko biza kuba iri doze. Izi ni poivro z'amafaranga make, poivro za 1500. Ni za 1500. Hama ibi ni oignon blanche. Izi ni oignon blanc. Ibi biza kudufasha mu isosi yacu, navyo ne bija mu birongwa. Hama dufise na oignon rouge. Izi z'igihumbi, ni z'igihumbi nta birenze. Biza kudufasha mu isosi yacu. Dufise n'agapiripiri muza kabijya kabe iryoshe injya no kumva dufise agapeti. Iyi nayo murayizi karinde kinitongurusumu. Nisanzwe tungurusumu. Tugaca tugira na tomate yacu, ariko dukoresha imwe ko turafise tomate muvyibuke. Dukoresha imwe kugira ngo tugerageze dukuremo bya bindi abazungu bongeramo. Turiko dufungura indya ziri naturel. Please, iyi ni imwe nishobora kurenga imwe mu ndyo yacu. Ni imwe mu ndyo yacu kugira ngo tujye ibintu by'akanovera then bifise umwimerere wacu wa Kirundi. Iyi ni sauce tomate yo ikijanga. Aya n'amakoto n'ibisanzwe. Izi nazo ni magi. Akamaro ka magi murakazi kubera ko ntago zindimu. Magi idufasha nk'umunyu, ariko kandi haba harimo n'indimu. Niyo mpamvu indimu na twazize twazibura ati reka dukoreshe magi. Magi ni z'amafaranga 2000. Z'amafaranga menshi 2000 ziza kudufasha mu isosi yacu, zongera zidufashe mu gukora omelette wacu. Twaje kuba dukora omelette iri simple cyangwa omelette avec frites. Ushobora gushiramo ifiriti, ibyo nibisanzwe. Aha rero ni introduction
ariko turakora. Okay, ico dukurikizaho no kugira iki no kuronga bya bintu byacu by'isosi, kuko isosi yoyo murazi kinyaruka ariko gute bitegura. Aha rero tugiye kuba twiga isosi gute ushobora gutegura isosi yawe ngo kwibaza ko ari simple ariko iri riche cyane. Okay, twagiye ngiye kubironga. Merci, twagiye. Aha ndiko ndaronga ibitunguru byanje. Kubironga uragerageza ugakura ibishishwa by'inyuma kuko ibi bishishwa nta kamaro biba bifise. Bisanzwe aronga ibitunguru by'iwawe ubishira mu yindi ndobo, akuramwo imizi ni oignon rouge na oignon blanche. Ubona ko ari ibisanzwe gukura ko ibishishwa iki nibisanzwe gukura ko ibishishwa byanze kubikata neza bimeze neza. Oignon blanche. Igikoni cyacu ku mafaranga make gusa urashobora kuba ufungura indyo yuzuye ikwije ibisabwa utiriwe urajya inyama ukazikreya muri iyi sosi nyene nk'ibisanzwe. tukizera ko muriko murayibona. Ushobora gutobora ibitunguru byawe neza nk'ibisanzwe ariko ukirinda kubibabaza. Namba ndiko ndakibabaza ariko urakura ko ibishishwa by'inyuma kugira ngo kibe clean, ibisanzwe ufungure igitunguru kimeze neza kandi biba byumye. Isigaye ndabikoza k'imbugita, nshimira cyane ku bantu bariko baradukurikirana. Icyo mbasaba gusa no gukora sabone cyangwa subscribe. World Vision TV iri ngaha ku bwanyu, ndayibabwiye. World Vision TV iri ngaha ku bwanyu. Okay, ndiko ndaronga ibintu byanje iki. Aha ndiko ndatobora poivro ziwanje nazo ndazironga. Amejeje kane ka gapiripiri kacu ndahejeje. Itomati nazo nurazironga neza amukagira. Mu gihe igitunguru kimeze nk'uku uragitobora neza nk'ibisanzwe, ugakura ko ibishishwa by'inyuma ya byarumye kuko nta kamaro biba bifise. Bisanzwe nta kamaro biba bifise. Hama ukarangiza. Iyi ni aye ariko ni tungurusumu mu Kirundi. Urayitobora neza. Urazi ko tungurusumu ifise ubuntu bwinshi. Olala, hano iragwaye. Nta kano kagwaye urabanza ukagakuramo, nta mpamvu yuko kaguma mu bigwaye, ukagatobora neza. Aha ndiko ndaronga ikaroti zanje, karaba ko atahandi ifise ubupfu. Abona ndaza kubukurisha k'imbugita ariko ukayironga neza ukayikurako n'imizi. Ibiraya kubironga n'ibisanzwe kuko uraza gukurako ibishishwa ariko ukamekerwa shuwa niwaheza kubironga hata uri kurabikata bikaza kukuzanira ubucafu. Okay, twagiye. Igikurikira no kuorganiza bya bintu by'isosi byacu mu buryo bw'uko tubikata mu buryo bugiye butandukanye, ariko muzi turakata na metode imwe. Nako ibishishwa hano ntari nabirangije ariko twagiye ukata igitunguru. Nta speciality birimo, ushobora kugikatamwo kubiri nk'uku, kata kubiri n'ibisanzwe. Na oignon rouge mu kuyikata mwabono buryo antuka turaza kuzikata nyuma kugira ngo bishobore kuba tubitegura neza hamwe kiba kiboneka neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Okay, niki uragitegura neza hama ukagikata hamwe kubiri n'ibisanzwe ibi, and then turaza gusubira gukata tukigira duto duto. Abasigaye ko kata cya gitunguru cyawe duto duto
ariko mu buryo bwiza, twagiye rero turiko turakata bya bitunguru byacu, twagiye aha ndiko ndakata bya bitunguru by'iwanje, n'uburyo bumwe ushobora gukata ibitunguru by'iwawe, ko murabona ko ndiko ndanyarutsa. Aha ndiko ndakata oignon blanc. Bakunzi bacu urabona ko turiko turakata ibitunguru. Oignon blanche nahejeje kuzikata, izi oignon rouge nazo ngira nteze kuzikata. Hama tuza gutegura itomati zacu n'ifiriti zacu dushobore kuba dukora isosi iri kompo. Ibi ntimwomenya ko ari bya bitunguru natangura kubereka, ariko vyiga nyene ntacongerejwe. Nababwiye ati ku mafaranga yawe make urashobora gukora guteka indyo yawe ukayirya iryoshe kandi yuzuye. Bandanye rero mubana natwe twagiye. Aha ndagerageje gukata bya bitunguru byacu birarangiye. Igikurikira ni ugutegura iki? Tungurusumu, ni ugutegura ikijanye cose n'isosi kikarangira. Aho ibitunguru birakwiye, icyo dugira dukore aho gukurikira no gutegura poivron zacu ku buryo bwiza. Isosi mbaye ndabitunganye kugira umuntu abasha kuyikora. Sosori turi ku mugoroba, image nimba itameze neza muyihanganire, n'amatara yagiye, ariko nta kibazo, tuteza kubaha ibintu byuzuye. Okay, twagiye. Yaramaze kumuteramwo umutima mubi. Izo ni firiti zigiye mu makoto. Ateza kubanza kujya ko umunyu kugira ngo amakoto ntashobore kuba aduga canke ataragurika. Izo ni firiti. No gutegura ifiriti mu buryo bwiza, n'imbabura ya Kirundi nabwo ari kwizimyera, ariko byose biragenda neza. Ifiriti ku utunganya urabona ko zakaswe neza kugira ngo zize kuba zigaragara neza, dushobore kuzirya. Ifiriti zacu za mbere zirashoboye kuba zisha, ukazarura ku kantu kugira ngo ushobore kuba zitora urere neza, ariko ushobora no guhora. Kanya turatangura gutegura isosi. Nako izi sosi byaje gutungana. Isosi yaje gutungana. Umusosi uri kuri image itameze neza, amatara yagiye. Ariko izina yacu urabona amatara yagiye, ariko byose turakomeza tuyibereka ingene bishobora gutungana. Inyuma yo kuba ifiriti waziteguye ukazishira mu makoto, amukarindira umwanya w'iminota 5, hanyuma ukazihindukiza sadepa n'ubushuhe bwawe bw'umuriro ingene bungana. Ariko kandi si byiza ko ukoresha umuriro mwinshi. Iyi ni conseil ya mbere, ko gukoresha umuriro ugereranije wayabaye. Urabona ko isosi yacu kugira ngo ariko kandi zizigire zitarasha, kuko navyo ne twavuganye ko ari isosi naturelle. Uri gutegura itomati nk'izi ziri naturelle, uragerageza ibishishwa ukagerageza kubikura, ariko mwibuke ko ari vitamine. Kubanza uyibabaza ntuyibabaza, iyo bijamo nyuma arabwira impamvu. Urako kano gashishwa dufise ikaroti, dufise poivro, dufise ibitunguru vyera n'ibya rouge. Twirinda cyane gutanguza ngo yacu byose byamaze gutungana, turarya ibintu biri naturelle. Ibi byose biri mu bwoko bw'imboga, ariko ubwoko bw'imboga bufise vitamine. Aha ukoresha amakoto gusa, hama ukabishiriramwo rimwe, hama ukarindira bigasha neza. Murabonamwo n'agapiripiri, ariko kubera iki tutabanjemo bitunguru ngo dushiremwo ngo poivron canke poivre? Nuko iyi ari sosi iri naturelle. Twashatse isosi iri naturelle, twavuze ati ibi byose bitezwa gutekirwa rimwe mu makoto, hama ukirinda neza ko bimwe vyosha imbere y'ibindi. Aha ugerageza kwerekana neza mpaka ukabiteka neza aho biza kuba bisha vyose ku rugero rumwe. Hama kandi ibiyobe na sauce tomate biza kujamo nyuma, kuko inyuma yaho ibiyo ubonye ivy'imboga vyawe, ndavuga ibitunguru, karoti, byose bihiye, uca ushiramwo itomati nazo zigasha, hama
iyo ugize ngo ushiremo sauce tomate urayishiramo ariko ukiyumvisha neza ko iyo sauce tomate nayo nitezwa kuza gusha neza hamwe atakantu nakamwe gasosa kaza kujamo amugashiramo ibiyobe by'iwawe iyo umaze gushiramo ibiyobe ndayivuga cyane ibiyobe birafata cyane hasi utegerezwa kuza uragira iki urabihindukiza kugira ngo ntibifate hasi bitarasha muri make isosi yawe ntitigire itarasha nuko rero hama tuja ku meza urabona ko ca dutunganya imeza yacu ubugari bwahejeje gutunganya n'ibindi ca tuja ku meza yacu okay merci beaucoup twagiye no gusetinga imeza yacu urabona ko omelette n'ifiriti bitezwa kuja kwavyo aha no gutegura ubugari bwo busanzwe buri kwabwo isosi mu isorori nayo iri ku masahani ako no gusetinga imeza zawe imeza yawe utezwa kuba ipanze neza ku bintu bigaragara isosi iri complete ukwayo ubugari ukwayo ifiriti omelette ukwayo urabona ko ari ibintu bigaragarira neza ijisho aha n'ibyamushobora gushirako ntibisanzwe ubu rero twagiye mu siguro no gufungura bikwiye abakozi muri ko muradukurikirana ubu tugeze ku meza yacu mwabonye ngene twateguye isosi yacu niyi nta birenze birimo nuko gusa umenya ati ibi bintu bikorwa gute ni karoti ibitunguru oignon blanche hamwe na oignon rouge biraza umuntu akabishira hamwe hama bigakora isosi nziza hama hakabamwo ikaroti hakabamwo ibiyoba hakabamwo n'ipwaho guco ivyo bigatanga isosi imeze neza ariko ikindi wirinda ni kwirinda gushiramwo ibintu harimwo produit chimique nyinshi kuko harimwo itomate hakabamwo na sauce tomate nkeyi na magi ku buryo ko kubera ko indimu zashoboye kubura ashobora gukoresha magi kuko muri magi haba harimo umunyu hamwe n'indimu amemta hama iyi sahani uraraba ati none muri iyi sosi ibintu bitarimwo n'ibiki ishobora gushira ku yindi sahani ni firiti hamwe na omelette frites urimwo ifiriti na oignon blanche ukabikora mu buryo ubona ko aba ari ibintu biteguwe neza mu buryo bugiye butandukanye ubu n'ubugari bwacu ubu murabumenyereye n'ubugari bw'ikivunde ariko ukaraba ati eske nimba ngirafungura nkunda iki mu byo nkunda ndashobora gushiramwo ubugari hama kandi hakabaho n'umuceri w'umuceri utetse mu buryo buri simple nta birenze nta birungo mu ndya zawe irinde gushiramwo ibirungo byinshi irinde gushiramwo ivyo bintu by'abazungu byinshi ntibikwiye yuko ushiramwo ibirungo byinshi ngo ibipirawu no teka umuceri wawe umenya ati ndawushiramwo iki ko mu umuceri shaka tuzobirabira hamwe gute ushobora guteka umuceri ukawuhindura couleur cyangwa gute ushobora guteka umuceri ukawushiramwo poivro ugashiramwo ibitunguru ugashiramwo ikaroti byose biremewe ushobora no guteka umuceri uwutekesheje amata byose biremewe ushobora kuwutekesha amakoto nk'ubu watekeshejwe amakoto gusa nta muntu ashiramwo umunyu ukabona ko ibi bintu ni ibintu bitwara amafaranga n'ivyo make cyangwa atari make bivanaho n'ingene babiteguye na nombre y'abantu ubu rero turi ku meza icyo ndabashimiye nuko iyi ni introduction ibi twabikoze mu buryo bwo kuba bereka ifunguro inoze canke ifunguro iheze ariko ubutaha tuzokora isosi ubwoko bw'isosi ni bwishi ariko isosi mwimwe kugira ngo muze murayibona gukora umurete hama mushobore kubibona ingene ushobora kuvanga ibintu kuko mu gukora isosi naho ushobora gukora isosi mu buryo buri naturel nk'iyi ni naturel ariko ugakora isosi ubushiramwo n'ingene ukurikiranye ibintu kuko ibitunguru ntibijamwo mu gihe ifu y'ikaranga igiyemo nyene no birafise ingene bikurikira hama ugakora isosi iwawe
ndabashimiye cyane rero mwe muri ko muradukurikirana nizere ko aho muri muryohewe ico mutaza gutahura mushe muri commentaire mushiremo commentaire mutubwira ati aha nani twatahuye maze ubutaha dushobore kuba tubikorera ko ndabashimiye cyane ku mazina y'Iwanje ni Pastor Nahimana abo turi kumwe bose ndababwire bon appétit aho tutari kumwe namwe Imana ibahezagire bon appétit Jesus